akandi kaboregwe kari muri ibyo binyobwa na bijya birungo ngo iyo bimaze gushika mu turemangingo tw'umuntu bimaze kugera ku rugezo babihaye, ngo si ibintu bica bishoka byigaragaza ngo kuko abantu bohava babihinyura. Uyo muntu rero aca afatwa n'umwambiro w'ubusambanyi, muri we akagumana inyota yo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero ugasanga ubusambanyi ngo nicyo gituma mu rwaruka rumaze gufatwa bwiyongereye. Imana idufashe. Ngo kujya kwambara rero impuzu zerekana imibiri imwe imwe, ndaja kuyidonda. Hari ukwambara impuzu, turahera ku bagore, hari ukwambara impuzu ugasanga ibitugu by'umugore biraboneka. Ngiriyeho mburira abagore cyangwa abakobwa bafise izo mpuzu, wewe wanditswe mu gitabo cy'abasambanyikazi, naho wowe uri umukobwa ukaba utarakora icyaha cy'ubusambanyi. Ugasanga bambaye impuzu naho ngo iba mu gatundi itahabonekeza, ariko ugasanga hariho uduce tw'amabere ngo naho twoba tuboneka. Aba bantu bagenda bambaye impuzu ziba n'ibisusu, murantunga ndabivuga nk'uko nyene nabibwiwe. Ugasanga iyo mwitegereje ikareso iraboneka cyangwa ikareso yicavye ku mubiri wiwe. N'aba bantu ngo nubwo ikareso itobiboneka bambara impuzu ngo bakihambira ngo ibisusu bikagenda mengo baje nyene iyo mpuzu bashiramo ikintu nka pavyekora bayimuhambirirako, cyangwa ukamenga imvura yamunyagiye impuzu yamuhomyeko. Rero n'aba bantu bambaye impuzu mengo ni misegetera, ugasanga akariya gahuzu k'indani bitangwa agasujipe karaboneka, ugasanga intege z'umukobwa zigendera hejuru. Kirya ni kizira, wanditswe mu gitabo cy'abasambanyi. Akandi rero kaboregwe kari muri ibyo binyobwa na kaboregwe kari mu bushobozi buhambaye. Imana idufashe idutabare. Ako kandi kaboregwe kari muri ibyo binyobwa nizo ndwara, ngo ni indwara z'ubwoko butandukanye, indwara muzi zitandukanye zizanana mw'ibyo bintu bashira mw'ibyo binyobwa n'ibyo birungo. Imana idufashe cyane. Hari indwara z'uburyo butandukanye, Imana idufashe. Rero abantu bakabona bagwara amadiyabete, abantu bakabona bagwara amakanseri, abantu bakabona bagwara ngo amahipotasio, abantu bakagwara amahiperetansiyo. Abagore nabo hageze igihe cyo kwibaruka, ni ukuvuga ibise bikaca byiyugana bikabura, kugira ngo byuguruke bakarinda kugutera uriya muti w'uwabo bikoreye. Nangana byase rwose, kubera biba bivanye n'imiterere yawe y'umubiri, bakaca bagushira ku kabugita. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Akandi kaboregwe kari muri ibyo binyobwa na bijya birungo ngo iyo bimaze gushika mu turemangingo tw'umuntu bimaze kugera ku rugezo babihaye, ngo si ibintu bica bishoka byigaragaza ngo kuko abantu bohava babihinyura.
uyo muntu rero aca afatwa n'umwambiro w'ubusambanyi, muri we akagumana inyota yo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero n'abana batoya bamaze gufatwa bagahorana iyo nyota itazima y'ubusambanyi, inyota y'ibyifuzo. Imana idufashe cyane. Mu bakuru, inyota y'ibyifuzo y'ubusambanyi, Imana idufashe idutabare cyane. Nabwiwe ngo iyo umuntu ashatse imibonano mpuzabitsina, iyo ari umuntu akomeye, ngo gushaka imibonano mpuzabitsina ngo bimeze nka kurya k'umubiri ushaka amazi. Ngiyo umaze kunywa ayo mazi, ngo inyota irashira, ukumva umubiri uguwe neza. Ngo naho ayo mazi uyabura, ngo ugira ukwihangana. Ngo kandi ngo kurya umuntu anywa amazi, ngo inyota igashira, ngo hama agasubira kunyotegwa. Ngo niko n'imibonano mpuzabitsina imeze. Ngo ariko ngo abamaze gufatwa n'umwambiro w'ubusambanyi washyizwe muri bijya binyobwa, ka kenge nyene uri muri bijya binyobwa no muri bijya birungo banywa, ngo wewe inyota agumana inyota itahava, agumana inyota, agumana irari, wewe yumva aguma ashaka gukora iyo mibonano mpuzabitsina. Tugiye rero mu bubakanye, murantunga ndabivuga uko nyene, abarundi dufise imvugo ihishira, ariko kino gihe si igihe cyo guhishira. Tugiye rero mu bubakanye, umugabo ugasanga afise umuriro mwinshi utazima, watewe n'ibyo binyobwa, wo gukora imibonano mpuzabitsina. ngo umugore nawe ugasanga afise umuriro nawe nyene mwinshi, cyangwa akagumana inyota yo kwifuza imibonano mpuzabitsina. ngo rero ngo ugasanga nk'umugabo yafashwe nk'uwo muriro umugore atawufise, ngibyo bica biteza ikibazo mu bubakanye. cyangwa umugabo cyangwa umugore ugasanga afise uwo muriro mwinshi wo gukora iyo mibonano mpuzabitsina, ariko umugabo ugasanga afise umuriro muke, ngivyo bikaca biteza injyane mu muryango. Imana idufashe. Ngivyo rero bica biteza kurenga ibigo, kurenga ibigo bikazana intambara nyinshi cyane. Ugasanga umugabo ntakibunga n'umugore wiwe, cyangwa umugore amaze gufatwa ntakibunga n'umugabo wiwe, ngo n'umuriro uteye ubwoba wakozwe ushigwa muri bijya. iyo uturemangingo twawe tumaze gufatwa, uhorana kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina. rero ugasanga ubusambanyi ngo nicyo gituma mu rwaruka rumaze gufatwa bwiyongereye. Imana idufashe. ngo kujya kwambara rero impuzu zerekana imibiri imwe imwe, ndaja kuyidonda. hari ukwambara impuzu, turahera ku bagore, hari ukwambara impuzu ugasanga ibitugu by'umugore biraboneka. ngiriyeho mburira abagore cyangwa abakobwa bafise izo mpuzu, wewe wanditswe mu gitabo
c'abasambanyikazi, naho wowe uri umukobwa ukaba utarakora icyaha cy'ubusambanyi. Ugasanga bambaye impuzu naho ngo iba mu gatundi itabonekeza, ariko ugasanga hariho uduce tw'amabere ngo naho twoba tuboneka. Wewe umeze utyo, wambara uko, ntupfuke amabere yawe yose. Ubusambanyi wanditse mu gitabo c'abasambanyikazi naho utarasambana. Ndi ku mpamvu izi ngingo ndiko ndavuga hari icyo nshaka ndazivuge ko ngendereye no kuba abantu bamaze gufatwa mu bwo buryo. Ugasanga intege z'umukobwa zigendera hejuru. Kirya ni kizira, wanditswe mu gitabo c'abasambanyi. Wewe kandi utigeze unasambana, cyangwa wagiye no ku mugabo wawe utigeze usambana. Imana idufashe. Ngo iriya nyama yo hepfo hejuru y'umurundi hajya twita hejuru y'igitsintsiri, aho tuvuga ngo hejuru y'igitsintsiri murantunga, ngo irya nyama, wewe wa mukobwa we, wewe wa mugore wambara impuzu, kiriya gice benshi bakunda kuvuga ngo ni nyama ya gisoda. Kiriya gice kiboneka, kiriya gice bita ironde. We wa muntu we, wowe gitsina gore nawe wowe uri gitsina gabo, kiriya gihimba nyamba ugenda wambara kiboneka, wewe wanditse mu gitabo c'abasambanyikazi kandi utarigera usambana. Nk'ubu Yesu Kristo ataza kubibura, wobaye mu bikorwa ugapfa, bakaririmba ngaheza mu ijuru, kandi wiyandikiye mu gitabo cy'abasambanyikazi, bagashingira ku bikorwa wakoreye ngaha mu isi byiza, kandi Satani yari karagukoresha mu buryo bw'ubwenge buteye ubwoba. Rero ngo biriya bice, nahereye ku bagore, biriya bice ngo aba bantu bamaze gufatwa mw'ubu buryo, ngo iyo babyitegereje ngo bituma barondera uburyo bwose muri ngo, kuko iyi myambaro ikihaguruka bakaca bipfuza gukora imibonano mpuzabitsina birengeye. Ngiyo babuze uwo babikorana, haca havamwo bijya bintu bita ngo kwikinisha, bimwe bita ngo masturbation. Ngo nico gituma bica byaduka. Ngo iyo naho hatabaye uwo muntu aburiye ho gukora ibyo byo kwikinisha, ngo acagira icago cyo kugwara amaso. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Rero ngo usibye n'abantu batarafatwa baca bategwa n'ukuntu ko kwikinisha no kuca bagwara amaso kubera irya myambiro, ngo hari ukuntu igurumana muri yo, ngo hanyuma igafumbura umwotsi muri bo, bikaca biza kwataka muri seruvo, hanyuma bakameneka imitwe, bakananirwa ku bitugu, bikababiramwo amaso, imitsi ikononekara kubera za produit byabuze aho zisohokera. Imana idufashe idutabare cyane. Ngo rero ngo no ku bantu batarafatwa, ngiyo babonye, ni ukuvuga ibindi nari nibagiye, aba bantu bagenda bambaye impuzu ziba n'ibisusu, murantunga ndabivuga nk'uko nyene nabibwiwe. Ugasanga iyo mwitegereje ikareso iraboneka, cyangwa ikareso yicavye ku mubiri wiwe. N'aba bantu ngo nubwo ikareso itobiboneka, bambara impuzu ngo bakihambira, ngo ibisusu bikagenda mengo baje nyene iyo mpuzu bashiramo ikintu nka pavyekora bayimuhambirirako, cyangwa ukamenga imvura yamunyagiye impuzu yamuhomyeko. Mwabantu mwebwe mwanditse mu gitabo
cy'ubusambanyi n'abasambanyikazi. Rero n'aba bantu bambaye impuzu mengo n'imisegetera, ugasanga na akariya gahuzu k'indani bitangwa gasujipe karaboneka, ngo bijya byose biratuma ba bandi bamaze gufatwa bagira ikibazo, kuko umurongo ucugurumana rwose muri wo wo kwifuza igitsina gore, bikaca bibatera zino ngorane twavuze hajya ruguru, kwikinisha cyangwa yabuze ari kumwe n'abandi, ubwo nyene akaca agira umunaniro uteye ubwoba, bikamuviramwo kugira iki, bikamuviramwo kurwara amaso. Ngo kenshi cyane uwo mwambiro iyo uhagurutse muri bo kugira ngo bahumure, nuko baca basubira bakanwa ca kinyobwa cyangwa ikinyobwa c'ikiboreza, ngarico gituma benshi cyane basubiye kunywa inzoga, ariko abakozi b'Imana ntibabice n'ikanda. Imana idufashe. Rero ngo umuntu yambara uko kose nababwiye, ziriya nyambara biriya bice by'umubiri abagore bagenda berekana cyangwa abakobwa bagenda berekana, ngo naho umuntu ataba yarafashwe mw'ubwo buryo bw'ibinyobwa, ngo biragenda bigateza ubusambanyi bwo mu buryo bw'inkwemu, bigateza abagabo ubusambanyi bwo mu buryo bw'inkwemu, kandi batigeze babikora mu buryo bw'umubiri. Imana idutabare. Abo bantu rero bandikishije benshi mu gitabo cy'ubusambanyi. Imana niraba ngo n'umukobwa yagutirimukije, kuko Imana ngo Yesu yaraje gukora byose, ngo mwari murindiriye gusenga mugahabwa ubushobozi, ngo kuko mwari mwabwiwe kwambara ubushobozi katakindi kizobarenganisha inosi. Imana idufashe. Rero igihushane ngo abagenda gusenga barondera ubushobozi, twumvishije ubushobozi ubuza kubashoboza ubwo aribwo. Imana idufashe cyane. Rero ngo aba bantu bambara uko, ngo nubwo abagabo bataba barafashwe mw'ubwo buryo, ngo baca baha ibyiyumviro iyo bitegereje intege z'abakobwa, ziriya ntege z'abakobwa, bakitegereza ariya maguru y'abakobwa, bakitegereza agatuntu k'abakobwa, bakitegereza agatuntu k'abagore. Tuvuze umukobwa tuba tuvuze umugore, tuvuze umugore tuba tuvuze umukobwa, murantunga kuko bose ni igitsina gore. Iyo bitegereje biriya bihimba cyangwa bakitegereza kujya kwa mungo bambaye, ngo ibyiyumviro by'abagabo bica bihaguruka muri bo, ngo bagatangura kwibaza, ngo bakabagarukana mu kiryamo cyabo aho bamanye n'abagore, ngo bakaca batangura kwiyumvira byinshi babitewe n'izo nyambaro mbi z'abo bagore n'abo bakobwa. Abo bose bambara batyo bari mu gitabo cy'abasambanyikazi. Abagabo nabo nibo dushikiriye ku bakobwa baba barafashwe n'ibi binyobwa. Ng'abagabo ugasanga bambaye impuzu zerekana ibituza, cyangwa ngo bakambara impuzu z'amaboko magufi. Impuzu ngo z'amaboko magufi muzice kure, kuko ni mu kimwe cy'ikikoresha cy'ikigwanishwa, kuko ngo mu buryo bw'inkwemu no mu buryo Imana yaremye umuntu hari ibihimba ngo umugore cyangwa umukobwa yitegereje by'umugabo, bituma nawe nyene muri we hazamwe ibyiyumviro by'imibonano mpuzabitsina. Hariho agatuntu, hariho amaboko y'umugabo, cyangwa kumubona nawe nyene ku maguru. Burya nta muntu ngo yambare ikabutura w'Imana, kuko biriya bihimba by'umugabo byo hepfo ngo bivanye n'ukungene umuntu yaremwe,
bivanye n'ukungene uko umuntu yaremwe mu buryo bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ngiyo umugore akwitegereje wambaye ikabutura cyangwa uri gusa mu gatuntu cyangwa wambaye impuzu ibana cyangwa ku maboko, ngo bifise icyo bimubarira mu buryo bwa gitsina gabo iyo baba bariko barangura amabanga y'abubatse. Imana idufashe cyane. We wa mugabo we, kindi nari nibagiye, nitujya dupantaro uzosanga tubana, usanga dufise amaguru afise ishusho y'icupa. Turiya dupantaro nabwo nyene ngo turafise igisobanuro mu buryo bw'inkwemu, mu buryo umuntu yaremewemwo mu bintu ibi byo guhuza ibitsina. Ngirya pantaro mupfa yo kuyibona ifise ubundi bushobozi, ifise mission kw'aba bantu nyene baba bafashe mw'ubwo buryo, kuko nk'iyo bitegereje ukuguru, irya forome y'ukuguru hari ikintu gikoreka mu buryo bw'inkwemu, mu buryo bw'inkwemu bakiyumvira ibindi mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina, ariko abantu iyo bazambaye ntibamenye yuko ari abasambanyi. Wewe rero mugabo, musore wigeze kuja hanze uri gusa mu gatuntu cyangwa ku maguru wambaye ikabutura, izisa wibereye mu gitabo cy'abasambanyi, ariko uraririmba, abo bantu bose bararimba ngo nje ndi umukristo, ngo nzohora ndiwe, yambaye agapantaro k'agasikini, yambaye uduhuzu tubana, yambaye udupira, muri korari ukaza hehe, ariko ukaririmba ngo nje ndi umukristo, ngo nzokwama ndiwe, ngo bihe byose, ngo gushika gupfa. Imana idufashe. Ngo no ku bagore rero batarafatwa cyangwa abigeme batarafatwa mw'ubwo buryo, ngo abameze batyo, abagabo bafise iyo ngendo, nabo nyene barabateza ibindi vyiyumviro by'ubushakanyi. Imana idutabare, Imana idufashe. Rero Imana idutabare. Rero ibi ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye ubwoba abantu benshi bagenderamwo bibwira yuko bariko baraja mu ijuru kandi baramaze kuneshwa, ariko ntibabica n'ikanda. Nigeze rero kuja mu nzozi, mbona abana batoya basambana, ijwi riransigurira ati kiriko kitera buriya basambanyi, buriya busambanyi, bariya bana bato bangana kuriya, ni biriya binyobwa ba nyina babo babaha bakiri bato, ati gica gituma bakura bifuza imibonano mpuzabitsina. Imana idufashe. Rero ndabona abana bajya bo muri Sunday school, bajya abana bo mu gatondo bari mu busambanyi buteye ubwoba. Rero icyo gihe nariyumviye ati buhoho noba navangiwe n'Imana. Yarabonye yuko mu buzima bwanjye, umutima wanje ntabyakiriye, ndabona ko nabyanse kata abana batoya bokora imibonano mpuzabitsina, kuko ataho bigeze babibona. Ariko ndabwirwa ati urya burozi, urya mwambaro umaze kumushikamwo, ngo umeze nka kurya baba baguhaye ubwenge bwo kumenya ikintu utaruzi. Ati nabo barabimenya, ariko muri jewe nakomeje guhakana. Nabona rero ubusambanyi burimo aba bana batoya bo muri Sunday school bikantera ubwoba. Rero kugira Imana ibinyemeze, nariko ngenda numva ijwi rimbwiye ngo katira ngaha, maze kuhakatira sanga utwana dutoya turiko turasambana. Akana kamwe kari gafise nk'imyaka nk'ine, akandi nyene nyeka barangana kuba gafise 5 cyangwa 4.
ndabuhubutse ko ndabubaza ati mwe ibyo ni biki? Hanyuma rero buca buravanako buramaramara, nanjye ndamaramara by'ukuri. Narabonye usanze abantu basambana baramaramara, nawe babonye ukamaramara, kandi naramaramaye twari utwana dutoya. Ndabubaza ubwo bwana nibyo mwabibonye hehe? Ubwo bwana agahungu karambwira ati twabibonye kwa runaka no kwa runaka. Ndakabaza kandi tiweho nanti nanjye nabibonye kwa runaka no kwa runaka. Rero abo ba runaka ndabazi, n'ubu duhuye ndabamenya. N'abana bari bafise imyaka, ahubwo nzogenda ndababaze. N'abana bari bafise imyaka, gusa haraciye igihe gitoya. N'abana bari bafise imyaka hagati y'imyaka 8, 9 cyangwa 10. Iyo bafise imyaka myinshi yoba yari imyaka nka 11. Rero bene data, bino bintu Satani ariko arabikora ku buryo buteye ubwoba cyane, kandi abantu ntibarushe babishyirako n'umutima, bakomeje kwihumanya. Niyo mpamvu benshi iyo muba muri ko musereva biriya binyobwa mw'ijoro, Imana ibereka ko muri ko musereva ibinyobwa biboreza. Ugasanga wamye gusereva amafana nijoro, Imana ikakugendera ikwereka yuko wamye usereva ibiboreza. Ugasanga wamye usereva ry'amaji, kandi atari bya binyobwa byaje byitwaza akazina kaji. Ugasanga mw'ijoro wumvisha ijwi riguhamagara rikwihaniza yuko utazosubira kubikorako cyangwa ubinyweko ari ibiboreza. Nako kaboregwe rero Yesu Kristo ariko arasemerera. Ni nayo mpamvu mu mashure sinzi ko byoba biriho, araho nagiye kuvuga ubutumwa ensemerera mu gicaniro, umudamu umwe araza arambwira ati bijya bintu nabyakiriye cyane. Ngiye mbona impamvu mu ishure umwaka wa 3 bashizemwo porogaramu yo kwigisha kwambika abana zijya muzu abakobwa cyangwa abagore bambara iyo bagiye mu bihe, zijya muzu bita ngo amakotegise. Murantunga tuze turabivuga uko, kugira ngo umugeni yikangure. Imana idufashe. Ugasanga umwana imyaka 5, 6 bamwigisha kwambara ziriya muzu, kandi bakabikora bobo batabizi. Ariko akenge kaba kajemwo, baza bababwira ngo nibihe byahindutse, ngo iki kirere ngo kigenda kirahinduka, ngo niko n'imiterere y'abantu ihinduka. Bakabatuma ko mu masemineri bakabanyomeka ikinyoma mw'ubwo buryo. Ugasanga umwana w'imyaka 6 atanguye kubona ibihe by'umuntu w'imyaka 18. Ugasanga umwana w'imyaka 12, 9 ariko aribona ko ibihe by'abantu bakuze. Ndavuga ibyo bavuga ngo kuja mu kwezi. Murantunga. Imana idufashe idutabare cyane. Bijya rero nta bindi biba biriko birabitera, ni bijya binyobwa. Bakaca baza kubera bafise amafaranga menshi cyane rwose, bakabatuma ku masemineri bakabibigisha ngo nihindagurika ry'ibihe, kandi ari akenge ka Satani kugira ngo mwebwe nimubice nikanda. Kumbe kiremwa muntu ariko
karaherengetera nk'uko yeretswe umusavyi w'Imana Yesaya ng'umugororotsi ngari karaherengetera ngariko nta n'ubishize ku mutima, ariko Yesu Kristo wewe arabishize ku mutima. Imana idufashe idutabare cyane. Bakaca babaha amahera mukitahira, mwabona abantu batakija mu masemineri mwababaza ngo kuko utakiyijamwo yakubwanga Imana yareyimbujije, ukaca umubwira yuko yavangiwe ari umuvangirwa, ko Satani ashaka yuko ataronka kuri karya gafaranga wewe uronkako. Wewe Yesu akikwemereye wewe urajayo, ariko nawe vyoba vyiza ukinjuye. Hari impamvu Yesu atakugendeye ngo akubwire bijya. Imana idufashe. Akandi rero kaboregwe kari muri ivyo binyobwa, nakaboregwe kari mu bushobozi buhambaye. Imana idufashe idutabare. Ako kandi kaboregwe kari muri ivyo binyobwa nizo ngwara, ngo ni ingwara z'ubwoko butandukanye, ingwara muzi zitandukanye zizanana mw'ivyo bintu bashira mw'ivyo binyobwa n'ivyo birungo. Imana idufashe cyane. Hari ingwara z'uburyo butandukanye. Imana idufashe. Rero abantu bakabona bagwara amadiyabete, abantu bakabona bagwara amakanseri, abantu bakabona bagwara ngo amahipotasio, abantu bakagwara amahiperetansiyo. Abagore nabo hageze igihe cyo kwibaruka, ni ukuvuga ibise bikaca byiyugana bikabura, kugira ngo byuguruke bakarinda kugutera uriya muti w'uwabo bikoreye, nangana byase rwose, kubera biba bivanye n'imiterere yawe y'umubiri, bakaca bagushira ku kabugita. Kurya rero ngo kugushira kuri sezariyene ngaba ari kugira ngo wumve umubabaro w'igikomere, kuko ngo hariho n'abandi kijya gikomere kidatera ibibazo, ngo ariko hari n'abandi kijya gikomere gitera ibibazo. Ngo intumbero ngaba ari kugira ngo wumve umubabaro, kugira ngo uzoce ugenda wikingize, ngo kandi hari incuro bamaze kugukora utazirenza, aba ari ngombwa ngo bagire iki, bagukingire. Imana idufashe. Haheze igihe kirekire ibyo biba ku badamu, ariko batabiciye n'ikanda, kandi benshi baragiye kwiyugaza babitewe n'uburibwe no guhangayika kuva muri kijya gikomeye. kandi ngo hariho n'iyindi ndwara ifata abadamu yo kwibagira biturutse kuri rya ngaruka ya kijya gikomere cyangwa imiti ngo bamuteye, ngahandi naho ugasanga umutima wiwe waragiyemwo uyundi mwambiro, akumva muri we nanezererewe abantu, ngo ariko we nabivuge, akumva muri we nanezerewe n'abana biwe, wewe nabivuge, cyangwa ngo bikamutera no kwanga umugabo mu buryo bw'ibanga, ariko ntabivuge, bagatangura kwidogera mu mutima ngo kuko Imana itangize umugabo. Ibyo wa mugore we uzogende upfukame, ni byinshi cyane. Ibyo tuzogaruka kubivuga turiko turaburira abagore bahukanye mu buryo bw'umubiri, naho bagikora igikorwa cyabajanye mu ngo mu nkwemu, baramaze kwahukana n'abagabo babo, ariko bidaturutse kwino sezariyene, biturutse mu buryo butandukanye. N'abagore
basore mwe mumaze kwahukana n'abagabo banyu mu mitima, naho mukiryamana, naho mugikora ibanga mushinzwe mu rugo, mugende muvyihane, nta juru mwobijanamwo. Imana idufashe idutabare cyane. Imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi aturwanya wowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Mugize ico mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Mwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.